Twarababwiye mu misi iheze urugendo tembera Uburundi rwabaye ku ncuro ya gatandatu. Urugendo rwabaye ku matariki ya 3 na 4 uku kwezi k'umunani rutunganijwe n'ishirahamwe Visit Burundi. Intumbero yago ni gutumirira abarundi gukunda kugendera ibibanza vy'iratiro vy'iwabo imbere yo guhurumbira gutembera mu makungu. Igisata c'ingenzi ni kimwe mu bibanza bakunze kuvuga ko bikiri inyuma kandi citaweho coshobora guteza imbere igihugu. Tugaruke ku gisata c'ingenzi. Ivyo kunagura igisata c'ingenzi mu Burundi vyifashe gute? Niyo nkuru nyamukuru tuza kurabira hamwe uyu musi. Amahoro neza, ni Davi, nizere ko mumeze neza. Hari huriro rukokoma ryakoranije abegwa n'ico gisata kwa 27 na 28 Ruhuhuma 2024 i Bujumbura. Vyabereye kuri Club du Lac Tanganyika. Ibikorwa vy'iryo huriro vyaritabwe mbere n'umukuru w'igihugu. Muri iryo huriro, Ndayisaba aserukira abagwizatunga mu gisata c'ingenzi niho yari nawe. Yavuze ko kimwe mu bibazo biri muri ico gisata ari intunganyo mbi. Gusanga hari ibibanza vy'iratiro bitwagwa mu bushikiranganje butandukanye. Bimwe bitwarirwa mu kigo OBPE kijejwe gukingira ibidukikije, ico naco kikaba kibarizwa mu bushikiranganje bw'uburimyi, ubworozi n'ibidukikije. Ibindi navyo bitwarirwa mu kigo c'igihugu kijejwe ivy'ingenzi, Office National du Tourisme, naco kibarizwa mu bushikiranganje bw'ubudandaji, amahinguriro n'ingenzi. Ndayisaba atumirira leta guhuriza ibibanza vyose vy'ingenzi hamwe mu kigo c'igihugu kijejwe ivy'ingenzi, Office National du Tourisme. Dative Uwimana arongoye ishirahamwe ritunganya ingendo ku ngenzi, Kaze Ventures, nawe avuga ko hakenewe kandi inyigisho ku bakorera mu gisata c'ingenzi. Kubwiwe ngo benshi mu bakorera muri ico gisata duhereye mu mahoteli ntibaramenya kurangura igikorwa cabo neza. Bica bituma n'ingenzi zije mu Burundi zishobora gutwara ishusho mbi y'igihugu. Ngo rero hogwizwa amashure yigisha ivy'ingenzi mu gihugu. Ikindi gikenewe ngo ni kugwiza inyubakwa zokorohereza ingenzi nk'amabarabara. Dative Uwimana atera kama babijejwe ngo bongereze ibikoko mu mashamba ngo biriko bigenda bihona. Jacques Bigirimana arongoye Office National du Tourisme we avuga ko kuba ico gisata kikiri inyuma ari kubera ibihe bibi igihugu cagiye kiracamo. Ngo rero hokomezwa umutekano kuko kubwiwe icambere igihugu cerekana kugira kigendegwe n'ingenzi ari uko gifise umutekano. Edouard Bagumako, umwe mu bigenga bakorera muri ico gisata, muri ya nama twababwira kare yagize ati: mu gisata c'ingenzi hakenewe imitahe iboneka, gukorera kubirama no gushira cane ugwaruka muri ico gisata. Nibwo rukerebutse rufise n'ivyiyumviro bishasha. Muri iryo huriro hari abasavye kandi ko leta yokura karenge mu bijanye no gutunganya ico gisata ikagihebera bigenga gushika n'imiburiburi ku bice 70%. Ngo hoshigwaho kandi udutabu n'amareresi aratubwiza bw'igihugu, hatibagiwe kwagura no gusanura ikibuga c'indege. President Evariste Ndayishimiye we yabona ko abarundi dukwiye kwijukira gusukura aho tubaye no mu gisagara kugira ngo ingenzi zihurumbire kutugendera. Ngo yasanze abarundi badahurumbira ibijanye n'isuku. Yatanze akarorero k'isuku rike rirangwa mu kibanza ideal kiri imbere y'igituro c'amabisi co mu gisagara ca Bujumbura. Bega nawe ubonaho kugwiki ngo ico gisata gitera imbere? Tubwire muri commentaire. Dutandukira inkuru ngufi nazo. Icizere c'Uburundi muri Jeux olympiques gisigaye ku mwigeme Francine Niyomukunzi azokwiruka ku metero 10,000. Aho ni nyuma yaho umunonotsi Ntakarutimana nawe yari asezerewe. Ntakarutimana asiganwa mu kwiruka ku metero 5,000 yarangije mu kibanza ca 10 mu muce yararimwo. Yirutse umwanya ungana n'iminota 14 amasegonda 11 n'ivyijana 29. Ivyo byatumye ataba muri 16 bakenewe imice yose igiye hamwe kugira ngo bashike mu rukino rwa nyuma final guhiganirwa umudari w'inzahabu. Mu banonotsi indwi baserukiye Burundi, Francine Niyomukunzi ni wasigaye muri ayo mahiganwa. Azohiganwa ku metero 10,000 ku musi w'ejo itariki 9 z'uku k'umunani. Miliyaridi 42 z'amarundi ngaya mafaranga leta ikeneye kugira ihangane n'ikiza c'ibihara vy'inkende monkeypox
leta iheze ivuze abayigwaye ku buntu. Vyemejwe n'umugambi w'igihugu zo kwisungwa mu kugwanya iyo ndwara. Bizokogwa mu kiringo kitarenza amezi 6. Mwitangazo umushikiranganje w'amagara y'abantu yashikirije ejo kuwandwa imyandagaro yamenyesheje ko baravye ukuntu buryo iyo ndwara itwara ari bwinshi umugwayi atabwo yoronka. Asaba bo kumva ibimenyetso ko batohunga canke ngo bagume mu mihana ahubwo bonyaragasa kuyivuza ku bitaro bibegereye ngo ntibibagire ko ivuwe kare ikira. Mwomenya ko iyo ndwara yakwiragiye mu gihugu cose. Gushika ubu uburere bw'ubuvuzi 25 kuri 49 buramaze gufatwa n'iyo ndwara. Ariko akarere gasinzikaye cane ni Bujumbura yo mu buraruko. Umugambwe APDR usaba ko mu nyigisho zihabwa abazubakana boshiramwo uko bakwiye gutegura imanza badasesaguye. APDR ngo wasanze iyo imanza za mariage ziheze hariho abasore basigara bifumbereje ngo ababakotesheje k'imiduga canke ibindi bikoresho bakagenda babatwaye amatelefone. Ingorane y'abo basore ngo baba bubatse izabo bagashaka kugira ibintu vyo kwiha agateka ataburyo bafise, ugasanga babuzeye muri komite canke mu mabahasha n'ubuganuke bikarangira basanze atakiriyo. Ubicishije ku rubuga Facebook, umugambwe ya PDR uhanura abarushinga kumenya ko ibirori ari umunsi umwe gusa ariko ubuzima bukurikira bukenera vyinshi, gutyo bategura imanza zabo mu buryo baba bafise. Mwakoze kudukurikira. Aya makuru muyasanga ku mbuga za Yaga na Iris News. Ahanje tuzosubira ejo.